muratubwiye ngo kubaho ufise ico wifuza gushikako. Nta makenga yuko rino jambo riza kuza riciye kubiri n'ijambo Yesu yatwigirije mu gusenga avuga ati duhe ivyo kurya dukwiranye uyu munsi, ivyo vyejo nahejeje ntutubaze. Mbajije neza cyane. Yesu yavuze ngo udakora nakaki. Ndiyo. Ntabwo yavuze ngo uzukore mu munsi. Ibintu bijanye n'indero ngo discipline nayiza gute ku byo tumuntu atera imbere. Discipline ni ikintu gikomeye cyane abantu benshi bayobewe cyane. Mugabo Imana iraguha amafaranga hanyuma ukabura discipline, ikintu rero ngo badakwishura ati mbega discipline ni giki. Ihuriye nuko nizi ntambuko zituma umuntu atera imbere. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Reka twongere tubaramutse amaro y'Imana, tubahe n'ikaze nshuti inamwe bakunze bigirayo cyo muri Tarisisi Hope Ministry TV. Nkuko bisanzwe ni Prophète turakingiwe kuri micro nsazo ndabategurira ijambo ry'Imana kandi nkari bashikiriza, ariko kandi twifashishije abakozi b'Imana aba nabari bagiye batandukanye. Abimana ba yarahaye ingabire yo kutwigisha kiganiro cuno munsi nguko mwamaze kubibona, sinza kuba ndije nyene tugiriwe ubuntu n'Imana, twakiriye umukozi w'Imana ni Prophète Aimable. Udukundire tubaramutse amahoro y'Imana. Yego mugira ko mufate kano kanya muramutse abagiye kudukurikirana kandi munabidondora usanga izina ntarivuze neza. Ndaramukije cyane bariko baradukurikirana cyane kandi cyane. Sawa sawa. Ku mazina banyita Aimable bifise iherezo. Sanzwe no Murundi. Kandi ndabakunda cyane. Asante sana. Kubera iki bifise iherezo? Ibintu byose birafise inango bikagira n'iherezo. Birafise iherezo. Ni izina ryo kuri karanga muntu canke ni ry'umwuga? Ni izina ryo kuri karanga muntu ry'abavyeyi banyibarutse. Wow. Abavyeyi ndabakunze sana, barafise ishurirwa. Bifise intango bifita n'iherezo. Ikintu cyose kirafise iherezo kagira n'inama. Kabisa. Turabakiriye muri kino kiganiro. Murakoze cyane kutwakira kandi turavyishimiye. Asante sana. Nuko mugira ko mufate kano kanya mugakoreshe mu gusangiza ijambo ry'Imana bari ko baradukurikirana. Imana yabashize ku mutima no munsi. Murakoze cyane. Ndongeye cyane kubaramutsa bari ko baradukurikirana. Hama novuga ngo hari byinshi twagomba tuvugane, muga muri byo byinshi hari bike twagomba dusangizanye nawe. Hari ibintu bishika kuri bine nagomba twigishanye kandi bisa nkuko no bandaguhaye umutahe ku ivyo bintu bine. Bibiliya iravuga ngo kintu cyose cyashingiwe igihe cyacu, kintu cyose cyashiriweho umwanya wacu. Muri aka kanya icyo twagomba kuvugana ko ariko baradukurikirana, hari ibintu bidasanzwe twagomba tuvugane, ariko mu gutangura kuvugana navyo reka dutangure dusenge. Mana ndakweretse umuntu wese ariko adukurikirana, reka umuhezagire, reka umugirire neza, reka umutahuze ku byo tugomba tuvugane n'ubu bwoko bwawe. Umuntu wese ariko arakurikirana iyi TV reka umuhezagire kandi umugisha. Mana uhezagire umuntu wese ariko adukurikirana hano hantu. Ndizeye ko arico agiye kwakira, ndizeye ko arico agiye kubona, ndizeye ko agiye kubona ibidasanzwe, ndizeye ko ugiye guhindura ubuzima bwiwe, ndizeye ko ugiye guhindura amateka yiwe, ndizeye ko arico ugiye gukora k'uyu munsi ku buzima bwiwe. Urakoze kuvyumvise n'imizina ryawe gera Yesu Kristo, amen. Hanyuma hari ibintu bine twagomba twigishanye, ibintu bine bituma umuntu atera imbere, ibintu bine biri principe bituma umuntu atera imbere. Bisakonda guhaye umutahe, bisakonda guhaye urufatiro rw'ubuzima. Unkundire wumvirize bino bintu bine bituma umuntu atera imbere. Ndakubwiye ngo bisa nkuko nguhaye
ifatiro ry'ubuzima. Bisa nk'uko noba ndaguhaye 2 miliyo, bisa ko noba ndaguhaye urufatiro rwo kuronka ubuzima. Unkundire wumvirize ibintu bine bituma umuntu atera imbere. Bene data, hari ibintu Imana yishura biciye mu masengesho, hari n'ibindi Imana yishura biciye mu bikorwa. My God, ngira ngo sinzi kuri kuranyumviriza kandi nizere kuri kuranyumva. Hari ibintu Imana yishura biciye mu masengesho, hari n'ibindi Imana yishura biciye mu bikorwa. Rero muri aka kanya nkundira ndakubwira ibintu bine bituma umuntu atera imbere. Ivyo bintu bine ni urufatiro rw'ubuzima nguhaye. Mu yandi majambo, hari ibintu Imana ikora biciye mu bikorwa, hari n'ibindi Imana ikora biciye mu masengesho. Rero nibihe ibintu Imana ikora biciye mu bikorwa, nibihe Imana ikora biciye mu masengesho? Mu nkundire rero tutangure tuyaga amajambo y'Imana. Usomye igitabo igitabo cy'umusiguzi 3 ku murongo wa mbere haravuga ngo ikintu cyose Imana yagishire igihe cyacu. Nubwo akari iki gihe cyo kumenya ibi bintu bine bituma umuntu atera imbere, nico gihe Imana yari iturindirije kugira ngo tumenye ibintu bine bituma umuntu atera imbere. Shalom, ndabakunda cyane, praise God. Rero niki kintu twagomba tuyage rero, nibihe ibintu bitatu bituma umuntu atera imbere. Ikintu cya mbere, uzubeho ufise vision, uzubeho ufise umugambi, uzubeho ufise icyo no kwita urufunguruzo rw'ubuzima. Uzubeho ufise wewe igicapo c'ico wifuza kugerako. Akakanda gasubire ni kintu muri bya bintu bine bituma umuntu atera imbere. Niki kintu kimwe cya mbere, uzubeho ufise vision, icyo no kwita mu Kirundi uzubeho ufise umugambi. Ngira ngo muriko murankurikirana neza. Ikintu cya mbere gituma muri bine umuntu atera imbere, uzubeho ufise umugambi. Abantu benshi barafise imigambi ariko vyanyira hehe? Munkundire neza mwumve. Ikintu cya mbere gituma umuntu atera imbere muri bya bintu bine, uzubeho ufise umugambi. Icyo no kwita igicapo muri wewe. Uvuga ngo uyu munsi ngomba gushika kuri iki, uvuga ngo uku kwezi ngomba gushika kuri iki, uyu mwaka ngomba gushika kuri iki. Ube ufise igicapo muri wewe. My God, abantu benshi barabaho bafise imigambi. Ndabaha akaroro gatoya. Umuntu arashobora kubona imodoka nziza, iyo modoka yibonye akumva yo yinjiramwo bikaba birangiye. Hakaba n'undi agira kabiri, abonye iyo modoka akaba yipfujije gusa kuyinjiramwo agaca yisohoka. Hakaba n'uyundi agira gatatu, akaba abonye iyo modokari akifuza ko yoyigura. Hakaba n'undi agira kane, akaba abonye iyo modokari akaba yo kwifuza kuzirangura. Rero abantu bane baratandukanye. Nagomba nkorane n'aba bantu babiri rero. Umuntu yipfuza kuyibona akagomba kuyigura, n'undi yipfuza kuyibona akagomba kuzidandaza. Praise God. Bishoboka gute rero? Mu yandi majambo, ubufise ibi bintu bine, ubufise ibi bintu bine navuze ngo biri principe. Mu yandi majambo rero navuze ngo ubaho umuntu afise igicapo. Nico kintu cya mbere gituma umuntu atera imbere, kuba ubaho uvuga ati uyu munsi ngomba kugera kuri iki. Bishoboka Imana ifashe amagara, Imana ifashe nkomere, ngomba kugera kuri iki. Ubeho ufise objectif ku munsi, ubeho uvuga ati Mana uyu munsi ngomba kugera kuri iki. Haleluya. Ndiko ndumva ubwiza bw'Imana, ndiko ndumva hari ikintu ugomba wakire kuri uyu munsi. Ndumva hari ikintu ugomba wakire. Ubeho ufise icyo ugomba gushikako ku munsi. Uvuga ngo uyu munsi ngomba kugera kuri iki, ejo ngomba kugera kuri iki, uku kwezi ngomba gushika kuri iki, iyi ndwi ngomba gushika kuri iki, uyu mwaka ngomba gushika kuri iki, uku kwezi ngomba gushika kuri iki. Ikintu cya mbere gituma umuntu atera imbere rero, kuba ufise vision, kuba ufise iyerekwa. Mu yandi majambo, kuba wifuza ati ngomba kugera kuri iki. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri gituma umuntu atera imbere ni discipline. Aka kantu abantu benshi karabafashije. Discipline, indero. Abantu benshi barafise vision, barafise umugambi, mugabo
ntabwo bafise icyo no kwita indero gute, discipline gute. Mu yandi majambo urashobora kuba ufise kuba ushaka kugera kure mugabo ugacubura discipline gute uyibura. Ni kuvuga nk'akarorero, uragomba kudandaza botike ariko urose udufaranga two kudandaza ya botike uciuja mu bagore, uciuja mu bakobwa, uciuja mu bitagira ikimazi, mu bapfumu. Ni kuvuga ngo wa mugambi nuzowushikako utaye discipline. Mu yandi majambo utaye igicapo, utaye ya vision yo gutera imbere. Praise the Lord. Kubaho ufise discipline biri mu bintu bine bituma umuntu atera imbere. Ndiko nifuza kugura imodokari, ndiko senga Imana ifashe kugira ngo ndonke iyo modokari. Hamuciye ugenda ya mafaranga uyajanye mu bagore, uyajanye mu bakobwa, utaye igicapo naho uzoshika. Biragusaba rero kuguma ku gicapo, biragusaba kuguma ku mugambi. Mu yandi majambo ugomba kugira ibotike, Imana iraguhejagije ubwo bufaranga, uciuja mu bapfumu, uciuja kuyaboregwamwo, utaye vision. Mu yandi majambo birakugora gutera imbere. Rero kugira umuntu atera imbere nababwiye cyambere kugira vision, kugira umugambi muri wewe. Cya kabiri kugira discipline, icyo no kwita indero. Rero iyo umuntu agomba gutera imbere biragusaba ko wewe uguma ku ntumbero, ntihagire ikintu kiza Satani arazana biriya na biriya, Satani arazana kiriya na kiriya, Satani arazana biriya na biriya, ariko ivyo byose urabikata ukavuga ati mu izina rya Yesu umugambi fise ngomba gutera imbere. Urashaka kuvuga ngo ndatera imbere mu izina rya Yesu. Urashaka kuvuga ngo ndatera imbere mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Ni kuvuga kugira discipline biri mu bintu bituma umuntu atera imbere. Mu yandi majambo rose amahera icyo wagomba kuyakoresha kigumeko, apana kubona kiriya ngomba je kugura amahuzu, apana kubona kiriya ngomba je kunezerwa, ngomba nje mu bubare. Utaye igicapo si bibi kuryoherwa, ariko mu gihe ufise umugambi guma kuri uyo mugambi nyene, ntihagire ibindi bintu biza konona wa mugambi wawe. Ikintu cyambere gituma umuntu atera imbere kugira vision. Icya kabiri kuba ufise discipline. Icya gatatu gukora cyane. Kantu ndakabatahuze gukora cyane. Ikintu cya gatatu gituma umuntu atera imbere gukora cyane. Ikintu cya gatatu gituma umuntu atera imbere gukora cyane. Nagomba mvugane n'abantu twakijijwe twamenye Imana. Kino kintu bobo bakoresha cyane gusenga cyane. Niyo mpamvu usanga turiko turakorera abantu b'abapagani. Kubera iki? Iyo umuntu agiye gusenga natahana amafaranga, ariko atahana mwe muyera. Mu yandi majambo na amafaranga atahana. Mbivuge gute? Ni kwa twurara turasenga ijoro n'umutaga, turi mu masengesho, turi cyuma cy'amasengesho, naho mu yandi majambo dutana mwe muyera, dutana imbaraga z'Imana. Idayimoni tubonye iradutinya mu gihe twari mu masengesho, twako turasenga. Muga na amafaranga dutahana no, ariko abagiye kurondera amafaranga barayaronka. Ni kuvuga mu bintu bituma umuntu atera imbere niki cya gatatu gukora cyane. Bene data, hari ibintu Imana yishura nkuko natangwe ndabibabwira, biciye mu masengesho n'ibindi biciye mu gukora. Praise the Lord. Ngira ngo muri ko muranyumva neza. Hari ibintu Imana yishura biciye mu gusenga, n'ibindi Imana yishura biciye mu gukora. Rero ni kuvuga mu bintu bine bituma umuntu atera imbere harimwo gukora cyane. Rero ni kuvuga iyo tugiye mu masengesho nibisigura ko tugiye kurondera amafaranga, ariko tuba tugiye kuzura mwe muyera. Mu yandi majambo dayimoni tubonyira duhunga kuko twuzuye imbaraga z'Imana, twuzuye ubushobozi bw'Imana. Ni kuvuga mu bintu bituma umuntu atera imbere harimo n'iki kintu kigira gatatu kivuga ngo gukora cyane. Icyanyuma gituma umuntu atera imbere harimwo gusenga cyane. Harimwo gusenga cyane. Ndababwira uko iyo umuntu afise ya vision nababwira na discipline imwe nababwira, hamwe no gukora cyane, ariko akibagira gusenga, hari ibintu byinshi byononekara ku buzima bwiwe. Hari igihe ahura n'abarozi, hari igihe ibyo ari karakora bavyabura, hari igihe ibyo ari karakora
bidacamwo. Hari igihe agomba haza ingwara agomba gushika kuri iki, agaca haza ubugwara agomba gushika kuri iki, agacaza ibibazo agomba gushika kuri iki, agacaza ingorane. Ni kuvuga iyo ufise vision y'ibintu bine nakubwiye byo gutera imbere, biragusaba gushiramo gusenga cyane. Apana kuvuga ngo guhera ku munsi wa mbere kugera ku munsi wa mbere nzoba ndi gukora cyane kuko mwe nababwiye. Fata umwanya ujya ahantu usenge. Biri mu bintu bine bituma umuntu atera imbere. Gusenga cyane biragusaba kubikoramwo, gushiramwe muri ivyo bintu bitatu nakubwiye, gushemo no gusenga cyane biratuma ugera kure. Rero hari ibintu bine bituma umuntu atera imbere nkuko ndababwiye. Gusenga cyane birimwo. Muhezagirwe cyane, muhezagirwe. Reka dufate umwanya dusenge kugira ngo Imana igushoboze n'ivyo bintu bine nakubwiye, kugira ngo Imana iguhe imbaraga zo kubikora. Kandi ndizeye ugiye gutera imbere. Aho urivuga ngo ndatera imbere mu izina rya Yesu, ndatera imbere mu izina rya Yesu. Biri mu bintu bine bituma umuntu atera imbere. Biri mu bintu bine novuga ngo twayaze bituma umuntu agera kure. Mana ndasengeye umuntu wese karatumviriza, reka umuhezagire, reka umuhumugisha kandi umugirire neza. Kuba ibintu bine bituma umuntu atera imbere, ndatuye ku muntu wese katwumviriza yakire gutera imbere, yakire gushika kure, yakire kugera aho yifuza kugera. Ibyo ariko biramuzibira kugira ngo natere imbere, ibyo turabisambuje mu izina rya Yesu. Ibyo turabisambuje mu izina rya Yesu. Ibyo turabisambuje mu izina rya Yesu. Ikintu cyose cyariko kiramuzibira gushika aho yifuza gushika, ibyo turabisambujije mu izina rya Yesu. Ndasambujije Mana ikintu cyose cyariko giratuma umuntu wese atashika kure cyangwa adashika kuri yano imbere ko yari karashaka gushikako. Ibyo byose turabisambujije, ibyo byose turabisambujije mu izina rya Yesu. Mana ndategetse ikintu cyose cyariko kiratuma uyareka dukurikirana atotera imbere, icyo turachance. Urakoze ko mbise gusenga kwacu, kandi urakoze ko ari cyo uduhaye, kandi wakoze kacu tugejejeko. Ni mu izina ryawe ryera, amen. Amen, amen. Murakoze cyane mukozi w'Imana ku jambo ry'Imana mudushikirije. Jambo ry'Imana umva neza ko riteke inyigisho idasanzwe na cyane mu buryo bwo kwiteza imbere. Ariko ko tugira ubuntu tukakuronka ntitwokurekura ngo ugende. Arakabazo kamwe canke turino nifuza yuko wotwishura kumbure. Je ubwanje mvise n'abadukurikiranya kumbure badufise. Muratubwiye ngo kubaho ufise ico wifuza gushikako. Nta makenga yuko rino jambo riza kuza riciye kubiri n'ijambo Yesu yatwigishije mu gusenga avuga ati duhe ibyo kurya dukwiranye uyu munsi, byo byejo nahegeje ntutubaze. Na makenga namukoze. Kuko badukurikiranye ashobora kubaza bati none ko Yesu yavuze ati dusenge dusebe ibyo kurya dukwiranye uwo munsi, gute twacha tugira vision ndende yejo hazoza. Mbajije neza cyane. Yesu yavuze ngo udakora nakaki. Ndio. Nabwo yavuze ngo uzukore mu munsi. Ni kuvuga turafise byinshi tugomba kugerako. Yego. Kuko imyaka tuzubaho hari abari inyuma yacu. Turakeneye kubasigira ubuzima. Yego. Nubwo bazobeshwaho n'Imana mugabo turakeneye kubasigira ubuzima. Cyane. Rero mvuze ngo uduhe ibyo kurya bidukwiranye uyu munsi. Ucumenga noza ndakora rongo twose gusa kuno munsi nyene bikaba birangiye. Ndagomba gukora kugira ngo nejo nzosigaze ndatuje ko twonaronde no munsi. Nakara baciye umugani mu kirene nguriye nturatse burayi ubusa. Nuko ubwa ko rimwe tubiye ngo atubwiye ibintu bijanye n'indero ngo discipline nayiza gute ku byo tumuntu atera imbere. Discipline ni ikintu gikomeye cyane. Abantu benshi bayobewe cyane. Discipline ngiye muri Bibiliya gato, ungunde ndakwishye biciye muri Bibiliya. Yego. Hariho mama wa Samusoni. Mama wa Samusoni atarabaho, Samusoni atarabaho. Imana yari yaremere ko hariho umuntu azovuka agwanirire ubwoko bwa Isirayeli. Nani majambo rero mama wa Samusoni ahura n'umukozi w'Imana. Rero Imana iramubwira ati uzosama inda, uyo mwana uzosama uze wirinde kurya ibihumanya no kunwa ibihumanya.
hari nk'umuntu mama ngari ari karankurikirana nta muntu n'umwe atwara inda natwarize ikintu nta muntu n'umwe atwara inda natwarize ikintu kabisa. mama wa Samusoni aratwara yanda muga yari yarahawe ko atakina azokora ko gihumanya amaze kuyitwara mama wa Samusoni suka tatwaririje ariko kubwo hari ijambo yari yarahawe n'umukozi w'Imana ati niwatwara iyo nda y'uwo mwana agiye kuvuka kugira ngo azobagwanirire ntihagire ikintu gihumanya uzokorako. yarifuza kuba yojya amakara nk'uko abandi bantu batwara inda ayajya muga kuko yari yabujijwe acagumanya ya disipurine acaguma arihangana ntiyakora kuri ya makara imba yarumva ko yonywa akayeri kubera inda iratuma wifuza kurya ibintu utoge mugabo kubwo yari yarahawe mesaje n'umukozi w'Imana ati niwatwara iyo nda ntihazogira ikintu guhumanya uzoya ni kuvuga cya kiyeri nabwo yakinyweye bivanye n'uko hari ikintu yashaka guserura Imana yari yamwemereye. Rero ishira kuba n'igiki umuntu aragomba gutera imbere nta muntu n'umwe adafise ivyiyumviro byo gutera imbere mugabo Imana iraguha amafaranga hanyuma ukabura discipline ni kintu rero ngo badakwishura ati mbega discipline ni igiki ihuriye nuko nizi ntambuko zituma umuntu atera imbere. Neza cyane kubaza kino kibazo ni kuvuga iyo ubuze discipline ibintu byose navuze biga bine biratuma utabigerako. Ni kuvuga nk'akarorero urafise ivyumviro byo kugira kabotiki uri kusenga Imana ati Imana mu mutahe ya Mana iraguhaye wa mutahe imaze gwa wa mutahe uci ubona abakobwa n'abagore ugaca ufata kagatahe kugira ya botike ugaca ukajana mu bagore ni kuvuga utaye discipline utaye na ya ntumbero yo gutera imbere kabisa. Mwene majambo aho kugera ushike handi wagomba gushika birapfuye birapfuye. Rero discipline irakenewe mu migambi ugomba kugerako imba haje kino ukavuga ati ndase kino kintu nigiri mu mugambi yanje imba haje kiriya ndase kino kintu nikiri mu migambi yanje guma ku gicapo ugomba kugerako. Murakoze namwe muratubwiye ko gukora cyane ko ari umuntu ashobora kuba yarakoze cyane bikanka umutekereye iki akende yicara bihebe canka bandanye. Murakoze ku kibazo ciza niyo biheba yo bandanya buryaje umudandaza w'ukuri si uhomba ngo ahebe ahubwo umudandaza w'ukuri ni uhomba kabandanya. Rero gukora cyane ni ikintu kiri mu bintu bituma umuntu atera imbere. Ku kibazo warumbaje ngo mbega wakoze cyane bikanka yoheba oya ni yoheba kuko hari amahirwe ya kabiri mu gihe ruhevye urashaka gutakaza amahirwe ya kabiri kabisa. Mu gihe uhevye gukora cyane ukumva ucitse intege hajya hano ucitse intege niho hano Imana ibigomba gukorera ariko wewe iyo ubitakaza novuga kino kintu hari gihe Imana iba yaragushize kuzishugwe ejo canke hirya yejo hanyuma ugacunanirwa no munsi hari gihe ubutakaje ya mahirwe yo gutera imbere. Mwe yavuga ati ngo batonze ku murongo uvuye mu murongo haca hinjira uwundi. Hari ikintu novuga ngo hari gihe amazi abura kwibombo bigasaba ko abantu batondekesha ibivomesho kandi kugira ngo hatangure kuvoma muri bya bivomesho hatanguye imbere ni kuvuga iyo rero amazi aje wewe iyo watondekesheje ikivomesho ni kuvuga uwa mbere aravaho wa kabiri akavaho wa gatatu akavaho wa kane akavaho wa gatanu akavaho ni kuvuga haragira aho ushikirwa muga mu gihe warambiwe no gutondekesha birakugora kugira ngo ushikirwe kabisa. Rero mu yandi majambo notera intego biriko biranga kuko ejo harayandi mahirwe ya kabiri kabisa. Harayandi mahirwe ya kabiri arundi yavuze ngo hari CD ya kabiri harayandi mahirwe ya kabiri ku muntu yoba yarakoze bikanka yumve ko gukora cyane birimo bituma atera imbere. Murakoze cyane mu gusozera ndabona umwanya wahariwe kino kiganiro usa n'uri kurarangira dosikaranye nk'iminota ambona hano nk'ibiri ariko muratubwiye ngo gusenga cyane bihuriye n'iterambere ry'umuntu mu buzima bwa misi yose.
murakoze ku kibazo cyiza. Gusenga cyane birahuye cyane ku iterambere, birahuye cyane kandi cyane. Abantu benshi iki gihe butigitana ubuzima bwa buzima bakaburondera mbwa bakibagira gusenga. Aho ni zero. Mu gihe ufise yayerekwa nakubwira na ya discipline nakubwira nakaho gukora cyane mbwa bukibagira gusenga, aho biriko biragucanga kuko gusenga cyane biri mu bituma umuntu atera imbere. Ni kuvuga hari gihe uhura n'imyaga mibi cyangwa imyuka mibi. Mu gihe rero uri kurakora cyane cyangwa mu gihe ufite discipline cyangwa mu gihe ufite yerekwa, hari ibindi bintu mu buryo bw'amashetani aza gutoba ya numbero yo gutera imbere. Muga mu gihe usenga hari izindi mbaraga zo kurwanya izo mwemu mbi zije konona ryaterambere rya. Nk'akaro gatoya ndashobora kuba afise discipline kugira ngo nere imbere, hakaca haza n'abagore binjiye mu na shetani cyangwa abakobwa binjiye mu na shetani. Muga kubera fise gusenga cyane biri muri jewe, ndakemeya iyo daimoni kegera kwe, naguma mbananya cya gicapo cyo gutera imbere. Mugabo mu gihe nataye gusenga cyane, ni kuvuga ikintu cyose kiza muri jewe ndacemerera. Mu gihe usenga cyane hari ubugwaragwara bwagusaba amahera, ubwo urashaka kubusenga bugavaho utenze gutanga amahera. Ariko mu gihe wataye gusenga cyane, ni kuvuga hari ibintu byinshi biza bikakuronka wewe. Rero gusenga cyane birafasha mu gihe uri kurifuza gutera imbere. Ego murakoze cyane, tubashimire kuba mwafashe kano kanya keza mukaba muduhaye ino nyigisho idasanzwe. Mwari mwasenze Imana n'ibyo ariho, kandi mu gusoza nagoma ngenda abagore mukuri isengesho basi ry'amasegonda make kuri bano bantu babaho batafise igicapo canke batafise icyo bifuza gushaka mu buzima, akiberaho ubuzima bw'uko nyene avuga ati je no musi kono twofungura birarangiye. Abantu barashobora kuba baratewe n'impwemu yo kutiyumvira kure ku iterambere rizobafasha ejo. Muce musenga na bano bantu bifuza gutera imbere ariko bikanka kubera acakire mu bavuga kijanye na discipline, duhera barose ko dukoresha mu iterambere duca duhitanwa n'ibindi bitashobora kubafasha mu gutera imbere. Ni nako kajye muca mufataho gusengera uno muntu byanse ko akora cyane kubera ko avuga ati jewe naragerageje byaranse yaranacitse intege, hanyuma muca mugira kure musengera n'uyu muntu nawe yabigerageje agasenga cyane ariko bikanka. Ariko mwije mwatubwiye ngo hariho n'amahigo ya kabiri cyangwa isede ya kabiri, byose mwifatanirije hamwe. Ndabubaha, ndubaha Imana bakoresha, ndubaha ikirere cy'ubuvugishwa mukoreramo, aturi jambo kuri iyi migwi yose ine tuje kudondagura. Murakoze cyane, reka dufate umwanya dusenge. Ijambo ry'Imana riravuga ngo icyo muzokwatura mwizeye kizoshoboka. Ndizeye ko ari ikintu ugiye kwakira muri uku gusenga. Mana nziza, Mana ushobora byose, ndasengeye umuntu wese akadukurikirana aka kanya n'isaha yo yaragiragije byarasi, ariko ndatuye mu izina rya Yesu akore bishoboke guhera uyu munsi. Aho byananiwe ndavuze ngo reka mushikanire. Mana ndakwinginze ube mu bintu byase kugira ngo bishoboke. Ijambo yaravanga ibidashoboka abana imbere yawe birashoboka, ariko ndizeye ko aho yananiriwe wowe ugiye kumuzamura, wowe ugiye kumufasha kugira ngo agere aho yifuza kugera. Mana ndasenze natura ku muntu yifuza gushika kure, reka ahagere kandi reka hashike mu izina rya Yesu. Ndasengeye n'umuntu yacitse intege, reka ongere umwongereze imbaraga kugira ngo agere kure, reka ongere umusubizemo ubushobozi kugira ngo agere kure. Reka sengere n'uyu muntu Mana yumva ko bidashoboka, yumva ko bidakunda, ndavuze ngo reka aka kanya n'isaha umuzanire ibituma bishoboka mu izina rya Yesu. Umuzanire uburyo butuma bishoboka, umuzanire ibimutera intege mu izina rya Yesu. Ndatuye Mana, ndatuye mu izina rya Yesu Kristo. Reka Mana ushoboze umuntu wese yerekera dukurikirana, umuhe kugera aho yifuza kugera. Urakoze ni mu izina ryawe gera. Amen. Amen. Murakoze cyane mukozi w'Imana, atubipfurize nimwasega inzira amavuta muzogira urugendo rwiza. Namwe muhezagirwa cyane, murakoze kutwakira. Amina. Ariko kandi hari umuntu yadukurikiranye avuga ati uyu mukozi w'Imana yampezagiye, nanje ndifuza kumuhezagira canke ndifuza ko ikindi gihe twobana mu bikorane. Abakozi b'Imana bana bare bagenda bategura ko bakenera yo baronka, nimba yo baronka gute? Yo turonka biciye ku telefone, nimero yego mushaka gutanga kanimero kanyu kumbura. Nimero yacu ni 68 5737 935.
668 amajana 537 amajana 935. tubashimire cyane. Natwe tubashimire. Murakoze. Nuko reka nshuti n'abakuze muri kwarakurikirana ibiganiro bya Traces Open Street TV, tubashimire kwa mwafashe akanya kanyuma kadukurikirana. Kugenda ijambo ry'Imana cyo no muzi no kirangiriye, ariko ibindi biganiro bica bandanya mufise icyo mwipfuza umubonano ku mukozi w'Imana kugira ngo abasengere canke kumbure ushobora kubona ufise n'umutwaro wo mwibanga utovugira ku mugaragaro, navyo birashoboka. Mwakure canke umwandikire abaye nimero ya telefone 68 amajana 537 amajana 935 ku bantu bumva neza ururimi rw'ikirundi. Igifaransa ni 68 537 935. Nuko rero mwakoze kubana natwe tukaba twabanye namwe, twabanye neza, andazireza ko twagiranye ibihe byiza, twize byinshi, tugire tubishyire mu ngiro. Ejo tuzatura boss, abamilliardaire n'abamillionnaire, byose ku Mana birashoboka. Naho ubutaha, bye bye. Traces Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.